Mwaramutse neza ni Gloria Munezero kuri mikro ya BITV ikaze mu biganiro vyacu. Ukwezi kwa gitugutu ni ukwezi kwahariwe gutanga inyigisho zo kwipimisha no kurwanya ingwara ya kanseri yo mw'ibere. Kanseri y'ibere ni ingwara aho uturemangingo tw'ibere dukura canke twigwiza ku buryo ndengarugero tukazovamwo ikivyimba. Utwo turemangingo dushobora kwandukiza utundi duhimba canke tukimukira mu bindi bice vy'umubiri. Abakobwa bose canke abakenyezi barashobora kugwara kanseri yo mw'ibere, ariko abakarirwa cane n'abarenze imyaka 40. Kandi n'abagabo barashobora kugwara iyo ngwara rimwe rimwe iyo hariho umwe mu muryango iwabo yayigwaye. Ibimenyetso vy'ibanze nibi: ikimenyetso ca mbere ni akavyimba kaza mw'ibere canke amaja mu kwaha. Ikimenyetso ca kabiri ni hindagurika ry'imero y'ibere. Ikimenyetso ca gatatu ni hindagurika ry'uruhu rw'ibere, rushobora gutukura canke hakaza ko akantu kameze nk'akanogo canke rukamera nk'igishishwa c'umucungwe. Hari ibintu bimwe bimwe bishobora kugwiza amahirwe yo kugwara kanseri yo mw'ibere, navyo nibi: abakenyezi benshi ntibisuzuma. Buri kwezi umukenyezi wese arashobora kwisuzuma mu kwikabakaba kw'ibere inyuma y'imisi mike avuye mu maraso. Ni uburyo busanzwe ariko bushobora kurokora ubuzima bwa benshi. Ugufungura nabi ni ukuvuga ugufungura imfungurwa idakwiye. Gufungura ibintu birimwo ibinure vyinshi, isukari canke ivyaciye mu mahinguriro navyo birashobora gutuma ugwiza amahirwe yo kugwara iyo ngwara. Itabi n'inzoga ni umwansi wa hagufi ku magara y'ibere iyo umuntu abifashe ku rugero rurenze. Ni vyiza ko umuntu abigabanya canke akabihagarika burundu. Kutagira imyimenyerezo ngororamubiri. Kugira urugendo rw'amaguru n'imiburibiri iminota 30 ku munsi birafasha umubiri kwigwanira. Akarorero: gutamba, gutambuka, gukora udukorwa two muhira n'ibindi n'ibindi. Kwambara agahuzu ko munsi gafata amabere katagukwiriye ako bita soutien-gorge biratuma amaraso adatembera neza mu mubiri. Ni vyiza ko umuntu yambara agakwiranye n'amabere yiwe, kandi mwijoro agiye kuryama akagakura kugira amaraso atembere neza mu mubiri. Ingwara ya kanseri yo mw'ibere ni ingwara ishobora kuvurwa igakira iyo umuntu ayimenye kare akayivuza kare. Uko tuyiganirako kenshi niko twifatira ingingo zo kuyirinda no kuyivuza kare, hanyuma tukarokora ubuzima bwa benshi. Twese hamwe rero nituyiyageko, tuyipimishe, tuyikingire, kandi dushigikira abayigwaye, tuyigwanirize hamwe. Namwe mwese muko muraraba kino kiganiro cacu, hari ushobora kuba afise umwe mu muryango wabo yayigwaye, yoba yaramaze kuba afise amakuru yandi, nuko muze muri commentaire mudushingire intahe, mutubwire ico muba mubiziko. Ukaba wifuza amakuru aramvuye kuri ino ngwara ya kanseri yo mw'ibere, uraza kubona link twatanze muri commentaire, uraba ikiganiro twakoranye na muganga Tania Gahama. Ibisigaye turabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro cacu, tubasaba niba ufise ivyo woshobora kudusangiza, ushobora kuba ufise umuntu mu muryango canke nawe woshobora kuba ufise amakuru kuri iyi ngwara ya kanseri yo mw'ibere, ukabidusangiza muri commentaire, tukagwaniriza hamwe iyi ngwara nkuko twabivuze. Nuko mukama Imana bane namwe, abe mu vyanyu no mu banyu.